Amen. Urashobora kwibaza ntabwo tugomba kwiga imbaraga ziyerekwa cyangwa imbaraga z'imbono mu Kirundi. Iyo umuntu adafise iyerekwa ntashobora kuvuga ibintu bitumbereye. Iyo umuntu afise iyerekwa niho honyine ashobora kuvuga ijambo rizomara igihe kirekire rikora. Nyamba rero tugomba kuzoba abantu bakomeye. Nyamba ugupfa no gukira biri mu bubasha bw'ururimi, kandi ibyo tugiye kwatura n'akanwa kacu ari by'Imana igiye gukorerako kugira ngo ibone kutwishyura. Iriva ko tubanza kwiga ukuntu tugomba kumera n'imbaraga cyangwa uburyo tugomba kurekura ijambo kugira ngo uhoraho azotwishyure, ntatwishyure ibisanzwe, azotwishyure ibikomeye n'ibihambaye. Haleluya. Amen. Bisaba iki? Iyo umuntu agiye kubiba ukabiba ukabiba ibiharage 10 mu murima, ubundi akabiba ibakure 5, abantu mwosoroma bimwe. Oya. Rero ni byiza ko umuntu abanza kumenya mbega iyerekwa ryanje rihagaze he. Iyo umuntu adafise iyerekwa asa n'umuntu adafise amaso, kuko udafise amaso baramurongora, kandi iyo habaye akabazo na gatonyi mu nzira ukuyobora araguta ugasigara uze mazema. Ariko iyo umuntu yifitiye amaso, yifitiye iyerekwa cyangwa imbono, uwo nubwo wamukanga ngo ndaguta arakubwira ngo ndahabona kumurango sinzimira. Amen. Haleluya. Impamvu rero twigira ijambo tugomba kubanza kubigisha. Ikibazo s'akazi warose, ariko ikibazo ni ukuri bugakore. Ushobora kuronka akazi ariko kinanirwa kukitwaramo. Imana rero yaduhaye akaryo kwicyo turi buvuge cyose izocumba ikacishura. Rero ntitugomba kuba abahombe ko twarose iyi opportunity. Iriva ko tubanza kumenya ni gute tugomba kuvuga, ni gute tugomba guhagarara, ni gute tugomba kwifata. Kuko iyo wifashe nabi umufotoza agufotora amaso ameze uko. Ariko iyo wabanje gufata postere, ufotora agufata foto nziza, n'abantu bayibonye baravuga ngo ujya mu afise postere. Haleluya. Turagomba kumenya rero what the kind of position that we will take for to get a good picture. Haleluya. 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 Amen. Ijambo ngomba guherako, ngomba mpere kuri iri jambo ndababwira ko mwese muri abahanuzi, mwese muri aberekwa. Ariko igitandukanya abahanuzi n'abaterekwa mu bumuga dufise bwo mu mwuka. Aba tumaze igihe turi kumwe, maze iminsi ndiko ndababwira ni giki gituma umuntu adashobora kubona mu mubiri, ni giki gituma umuntu adashobora kumva ijwi ngo aritahure. Uwo muntu abagize probleme yiki, aba yagize probleme yo kutumva cyangwa abagize probleme de societe kutabona. Amen. Hari abantu bagwara amaso n'ibyo babona ntibagire iki, ntibabibone. Abo turabarekomanda muri iki gitondo ko tubambika amarinete mu buryo bw'impuka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Harakenewe ko igihugu kibongo natwe dukeneye kubona ko dushoboye. Buri muntu wese mu nzu no mu rusago, buri muntu wese ahagaze no mu ibanga arimo yumva ko Imana ivugana nawe kandi bihagije. Amen. Nivyo. Hallelujah. Why I tell you this? Kubeka ndababwira ibi. Hallelujah. Amen. Ni kubera impamvu twarose abantu benshi batuyobora batujana mu nzira atarizo kubera amaso yacu yari yarahumye. Baratujanye mu bitaro ariko batujana ku badogiteri ataribo. Twari tugwaye uruhumyi batujana ku badogiteri b'amaguru. Twari tugwaye amatwi batujana ku badogiteri bavura intoki. Ivyo ntivyari bikenewe. Bagomba kutujana ku badogiteri b'amaso n'abadogiteri b'amajwi. Bugurura amatwi n'amaso tukumva ivyo abandi batumva, tukabona ivyo abisi batabona. Ariko hari umuntu ari gavuga ngo ndavyakiriye mwami. Ndavyakiriye mwami.